nahisemo kuba imbohe ya Yesu, nasanze ari byo bibereye. Imani wahezagire n'abaharemiriwe mwese mu izina rya Yesu. Mwami Yesu aduhana umugisha. Nitwa Kubwimana Vedaste, pasiteri wo mu Ruyigi ku Isumo. Mani bahezagire. Mesiya, 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 umugabo w'intwari, urandura ukuboko kwawe, umuyaga n'imivunda biravuga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari, muri ibyo yavuze ngo nahisemo kuba imbohe ya Yesu, nasanze aribyo bibereye. Amen. Murabe ngo abana n'Imana bafise ikibaranga. Reka dusome ku bwiriza ndongoye shengero n'umuryango nawo muhira bose bambaye ntashobora muzakiye. Reka rero turamukanye twongere dusezerane kuri uyu munsi mu ijambo ry'Imana. Murabona hanze ngene hameze, habona ngaho ne turi, kandi Imana ishimwe. Iyo mwumvise ahantu hacereje nitwe carishika kure. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Undi muntu umwe mukozi w'Imana umwe dukorana niwe kindi gihe kimwe ahandi hantu yumva bahigi badutse 11 z'ubuca bariko baravuza inzogera, imbwa zivuza inzogera nabo bihakana bagiye guhiga. Nawe yutura mpemu yera aca bakurikira, agenda nawe abarenga umurambi nawe arenga uwura ati mutihanye muzosha, mutihanye muzosha. Nawe inzogera zikavuga nawe akekamo ku bikoko nawe akabwira ubutumwa ati mutihanye muzosha. Yagiye kugaruka iyo mubwiriza aho yarari urume rwamutonzeko. Imana ni Imana. Yesu ashimwe. Reka rero turamukanye tunasezerana kuno munsi mu ijambo ry'Imana. Dusome hari icete ca mbere ca Petero 2 ujya murongo w'9. Iyo mvuze ngo nahisemo kuba imbohe ya Yesu ni koko bafite icyo nabikubiye ko turi hano muri paramedikare kuko nari mu akadere wanyu, bamwe baranyibuka mu Ruyigi muri labo, kandi murazi ko nta kundi umuntu avyinata. Naho urugendo rero uja mw'ijuru rero mu binzi arinde bareka kunsamaza hari ico nirerekeye. Imana iranka gafyinye mu buryo bwose. Amen. Imana ibahezagire. Kuko Imana uzovamo ikimazi, Imana imucisha mu bikomeye, niko Umuririmbyi yaririmbye. Ivyo gukizwa n'ivyo kuja mw'ijuru sivyo gutora mw'ibarabara birarondegwa. Imana yo guhamagara uracumuko nawe birondera. Yesu abahezagire. Ndasoma ujya murongo w'9 n'uw'10, ujya murongo w'9 gusa n'uwa 11. Ndasoma haravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mugire gute? Kugira ngo mukwidishimwe ntiyabahamagaye ikabakura mu mwiza. 11 abo nkunda ndabinginga ko muri nyamukira n'ingenzi mw'isi, mwirinde ivyifuzo vy'umubiri birwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga. Amen. Kuna mugoroba rero ngomba dusezerane katoke mw'uyu murongo w'ijambo ry'Imana. Uyu yari Petero
wa wundi umwanya umwe yavuga neza Imana ikamushima, undi mwanya akavyonona Imana ikamwirukana. Amen. Yesu abahezaki. Murabizi Yesu ariko arabaza ngo mbega mubavuga ngo ninde? Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu avuga ngo Petero si umuvunyama n'amaraso yo guhishuriye, ariko ni Imana. Petero yumva ibiro siko ati rero ndemewe. Aramubwira ngo mbere usiba wewe nyene ubaye utare kuri wewe nzokubaka ishengero n'amarembo yikozemo ntazobishobora. Amena. Kuri twebwe nyene twebwe, haleluya, wewe nazoyo turi urusengero rw'Imana, niko Pawulo yanditse. Amen. Kandi wononye urusengero rw'Imana, Imana izomurandura, niko birivuga. Petero yumva Yesu ambwiye ngo kuri wewe, haleluya, kuba meze nkawe, kuba ishurirwa n'Imana, kubabwirwa n'Imana n'abanga, kuri wewe nzokubaka ishengero n'amarembo yikozemo. Amen. Ntazorishobora. Amen. Dushime Yesu rero. Nimwaguma muri Yesu. Amen. Nimwaguma muri Yesu, amarembo y'ikuzimu ntazobashobora. Haleluya. Kuko Imana ifite imigambi myiza. Petero arandika aya majambo amaze kumva Imana, amaze kumva Yesu amuvuze ko amasezerano kandi meza, akibaza ngo banywanye rwose. Ntiyamenya ko Imana idakinishwa, ntiyamenya ko Imana itamenyerwa. Kwa Yesu nta bishomisho, urakizwa neza cyangwa ntukizwe neza. Ku Mana nta mwayene, hirya heza cyangwa wa munsi bazobagira mwayene bamweba. Muga kwa Yesu nta mwayene, urakizwa, uremerwa n'Imana cyangwa Imana ntikwemere. Kimwe muri ivyo. Yesu ashimwe. Amen. Kandi kwa Yesu ropeshaje nukoga amaraso yiwe gusa mu gihugu ihema. Yesu abahezaki. Yesu rero ariko aravuga iby'urupfu rwiwe. Petero ati wa munsi ko yampezaki, ko yangiye amasezerano wa munsi, uno munsi uhora asumbiritsa. Reka je ndamwereke ko ndamukunda. Ntibikakubeko, ntibikabe Yesu, ntibikabe. Yesu ati po heri nyuma yanjye Satani, wewe uri kimwanya. Birahindutse rero, aramukorora ko Yesu ibyo bintu ntacaye, turakizwa. Amen. Uriko muranyumviriza, ni byiza ko mwiga amashuri kandi muzokwigira menshi, mugaze n'ibisubizo agakiza. Amen. Yesu abahezaki. Musa umwe nahayiriye n'abandi bantu bize menshi, yamutegetse kanaka yarize kandi arongoye ishengero kanaka w'umukuru, bantu bose bunamira. Mbere uwo muntu sinavuga ibyo byose kandi mvuge makeya. Abaraduhaya n'aba bantu nyene baranga ngo wemwe ntimwize, n'abantu bize ngo icyasi nize jewe, cyasi nize, ije narize, ushima narize, ivyo wa muntu wanya barongoye yamunaniye gukora, jena nabikoze. Tagaye yari umwana yagwaye ibisigo, hanyuma rero barata ahantu kumusengera, atarasara. Ndagenda ndamubwira ngo mama ndamusengere baranga, ngo ntuteye waba araza kumusengera kandi ngo biragenda neza. Tegenda yambaye, murabizi na mwebwe. Bitari n'ugurukirako bigomba kumwica, babonye baremvye, babonye barinze bantu mako. Nani mbanza kwitinikira, niwe mwana bagahakiri kare, umureze niho mubagara. Hamaraza bamuze n'imodoka, banguritse imodoka niwanje muhira, ndara nicaye, ndasenga bwake yakitse. Amen. Inacu babonye Yesu. Rero umunsi nariko arambwira ibyo bamwiragira imbiritsa, hari icyo shobuja cyamunaniye. Mugabo jewe Yesu turi kumwe. Amen. Yesu cyagomba icyubahiro kiwe ntukoreko aho muragenda. Petero
musaba muratwe yavuze ngo abandi bose nabo bogwa Yesu je ukuremwo mugabo yabaye uwa mbere kumwihakana ariko amenye ko yagotse atarihana. Yesu ashimwe. Muri iyi myaka Yesu anga we Petero kuri wewe naho bikugora kazima wihana, naho bikugora kazima wewe ugwa uzi imbere y'Imana, kuri wewe nzoshiraho ishengero n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kwihana ko kiriho. Amena. N'abakozi kwihana ko kiriho Satani ntazodushobora. Kwihana bigishoboka umwansi ntazodushobora. Petero ashaka amajambo. Amen. Niyo bana baramukisha. Ariko mweho amen. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Ariko mweho inyegu Imana yiharije ihanga ryera abantu bashyiriweho gukwiza ishimwe ryaduhamagaye. Amena. Ni ijambo mbega tubayeho dukwiza ishimwe ry'Imana yacu. Yesu abahezagire. Ntagira igituma Imana iguhagakiza, ntagira icyaha Imana ikugendera yakurondeye mu kwiza ishimwe ryaguhamagaye. Mbega urakwiza ishimwe ry'Imana muri iyi minsi ya nyuma. Nta kindi Imana igomba muri iyi minsi ya nyuma nuko abantu dukwiza ishimwe ryayo. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire mu kwiza ishimwe ry'Imana yaduhamagaye. Amena. Muri kwiza ngwiki mugira ingeso nziza mu mahanga. Amen. Yesu abahezagire. Nta kindi Imana igomba nuko izina ryayo rishirwa hejuru. Amen. Mbega izina ry'Imana rishirwa hejuru biciye kuri wewe. Amen. Izina mbere mwiza Pantelikari na General Yize. Turi mu mwaka wa mbere na pasiteri wanyu umwigisha umwe yaraje, ariko uwa mbere twari turi gusenga iza ku wa mbere aduha icyo bita siripurize cyangwa na bereti. Bwari butire 20 aca aratanga ikibazo. Byari ishuri ry'iwacu dushikiriye. Atanze ikibazo akagenda ku meza ariyunamira. Amarembo byiza mu nshinga ntaye ujya mu mahanga. We yicara imbere je nkicara inyuma. Ahindukira arandaba aratwenga. Yarangije amuribwa ngo aha mugabo turashikiwe. Ivyo ugwa batezwa urageze. Nanyo kuru yari kuri 5. Nuburose ubusa kuyikurayo wari muziro. Woshironka 5 kuri 5 mu kibazo. Ati wa mwigisha rero ni igaragazwa kiwacu. Atazi kibazo cyariyunamira ku meza aricurikira umutwe acarunama neza. Namwe muravyumva bisi ibyo baciye bakora. Bose baciye batora amakaye bose bashira ku meza. Ndiyumvira ntaguma ndabe imbere babangira ingorane ndabe imbavu cyangwa ya mirongo. Nenko iki ntirekanuname na jewe cyane n'amakuntebe. Ndiyunamira ubu twatwishanya na kopora ubu turi 20 bashira ngaho. Nari manuna cyane baka nibutse akarugo kamwe konyene. Umwigisha Imana muheza ki ndamukunda. Arazi kwigisha. Hanyuma rero wewe bo basi bipiri tugaturubutire bwose bo bamvanye he. Dwe atoyi impapuro ubwo banje rugaragara. Wamutwishaje ngo nkawona nigwa so sinatoyi kayibona kubera gutawutarate jeje mure kuri Yesu wanyina mucumureko niko nakubwiye dukwiye ishimwe ryaduhamagaye. Ndana tumandongo busa ubengo Yesu inyuma y'ivyo nzoja mw'ijuru. Amen.
Tanamubwira mu kwizera nk'abakizwa munze muravuga amajambo mu banze kwiyumvira neza. Umbiritsa nawe akoze ivyo wewe nta manota uzonsumvye, we nawe uzonsumvye, we yanditse vyose je nataka roho kamwe gusa. Bampaye menshi ngira ngo ubusa n'ibice 5 kuri 5 bampaye menshi naho nyene bageze amapuro. Yesu aratse kwigisha wawundi yarose 2 kuri 5 nanjye ndonka 2 kuri 5 ntoyashareka ntoyasha tana turare ntuze asanga turanganye ibibare reka ntungasha watomuri iki nawe guyo nkapfuma nkareka ntoyaguma hamwe riyo mwaka uheze ndamenya aho bacara mwirukana mbere ko ryari k'ishure rimwe mu Burundi ugiye munsi ya 55 kw'ijana wabutashe. Tanabwa Yesu nawe ndakuronka ubusa, ndagushimiye sinagotse, ndagushimiye sinagotse kuko ishimwe ryaduhamagaye. Amen. Mani bahezagire, mani bahezagire, mani bahezagire, mani bahezagire. Muzi change cy'abashaka wa Meshaki na Abedenego mwe mwibaza mwiyumviriye neza biyahavyivuga nibo bonyene b'Abisirayeli bari Babuloni bonyene n'abandi bariyo n'abandi bariyo nane gupfukama namwe mwiyumviye mwebwe zanyu zo muri imyaka yanyu umenga Imana umengo yo kwengenga nane gupfukama gusa imbere y'igishushanyo bagaca bihagurukira byariko batwaye ngo bari baritse muri bya byageze kukizira gupfukamira ibishushanyo. None rero baremera barakamanya itanure barayicana neza birahinda birategeka nabo baranuma Mana irinumira irabareka barababoha Mana iranuma baraterura Imana iranuma. Amen. Mfite umupasiteri hari dukora n'umukongomani twari kumwe ku munsi w'Imana hanyuma rero Imana yambwiye kuja mu musozi gusenga asengera ibibazo bibiri kanaka aranga yari akiri muto abare yanse agenda kuroba mu kiyaga. Mose yabonye Imana inyuma nawe yumvise Imana intoki yase kuja gusenga mu musozi y'Imana mubariye nawe arashaka gasoresore Imana aciye ubwenge. Imana aciye iyo raha iyo nano ngaha iraterura itwara mu kiyaga yonyene tere hano. Imana yamaze yisa yose mu ndara ya hasi mitanganyika hasi Imana yamuteruterera. Imana hikombe ikimusanga ngo hewe no tubihana ni hada ta pastor ahari yes be pastor yes be pastor wa pastor. Amen. Yes, I say. Atari hari ibyaha bitatu Imana kiramo Imana iramureka ikiratera ubwe yaserukiye imbere y'ubwato busubiye inyuma bugiye kuvuga ko batakaje umuntu. Imana yo mw'ijuru ikongo dukwidishimwe ryayo. Yesu ashimwe. Imana ibahezagiye dukwidishimwe ryaduhamagaye. Haleluya. Rebasha turakana Imana yagomba ngo bihangane baraterura baraceceka barakiriza baraceceka batereye Imana kirasuruka nakiri Imana yagomba ngo bace basanga Yesu niyaye. Hanyuma rero agiye kuraba no neza ni bari batatu neko ari bane kandi ubwira kana rero nisho y'umwana w'Imana eka n'umunyabyaha agomba yohisha uburigo Imana kirakuza. Amen. Barakuyeyo basanga bibahiye yaciye yane uhereye none mu bigo byanje byose naindi Imana yo gushikwa hejuru yo gusengwa ni Imana y'Abameshaki na Shaduraka na Abedenego. Amen. Lakini Imana yagomba kuzajya bigira gute tubaho imwe twakwishimiye by'Imana yacu. Amen. Dukwizishimwe yaduhamagaye nibwo mu bwoko bwatoranijwe muri hanga ryera. Haleluya.
ihanga ryibera ukwaryo. Amen. Ndakunda Imana, ndakunda Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndakunda Imana irazi kwigisha. Amen. Imana ibahezagire. Imana yaguhamagaye, yahamagaye dukwiza ishimwe. Umene babwire mwagaruka rwacu mwize paramedikare kandi Imana ibahezagire. Mugasinzi ko mwabisengeye, mutabisengeye nta namwe hari umunyenga hariho musizuba hose ni gushinga intaha, hose ni gushinga intaha. Ugere kwa muganga ho ni umuhamagaro udasanzwe. Ndabona nagiri ubu ndabaye ndagahagarika kwa muganga aciye umwaka n'inusu. Urazi umuntu aze kwa muganga agwaye akaza 11:30 hageze gutaha nawe biri ubusa. Nawe uri umukozi w'Imana ararembye ariko araniha hageze gutaha nihagushikiriye urakabona kumutuka. Reka nibaze abanyeshuri baturirimbi ndazi ko muramuza mu mastade nimuri abatukana umunsi no bakigori hibiye baya masagwe bakomaze sangapi. Haleluya. Baze ngo nibifane nabagiye kuyora ewe ariko neho muri ubwoko bwatoranijwe. Amen. Abantu bashiriweho gukwiza ishimwe yabahamagaye mugira ingeso nziza mu mahanga. Mani bahezagire, Mani bahezagire. Twebwe turaba igiciro. Yesu ashimwe. Kinyibuka igihe kimwe uyaga turi abantu b'igiciro. Ivyo Imana yakiriye kudukora tutabihevye tuzova mw'isi. Nari mvuye kuvuga ubutumwa mfise ikinga ndi mujenama ngeze ahantu hafi yo mu Ruyigi. Nari nahetse kurya ariko wa kane mvuye kuvuga ubutumwa haza imodoka isanga mu ikanivo aho yongonze negama inkombe y'ikanivo amapine aca ku birenge ararengana. Igeze nkarya ahitana undi muntu w'ikinga iravumbura irirenza acara wera numva ijwi rimbwiye ngo uryapfuye ku bwawe. Yesu adufashe. Imana ashobora guheba abanyabyaha bagapfa kubw'abagororotsi mweho, ariko mweho. Amen. Ariko mweho muri ubwoko bwa toranijwe, ihanga ritirabura oya, ihanga ryera. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Muri ubwoko bwatoranijwe Imana ikwiye gushimwa muri mwe. Ndababwira je navyaye ntaherekana nkora kwa muganga. Umwana wa mbere n'uwa kabiri umwe waheruka iwanyu muri kaminuza yaraje ntawe mwamenye gusa. Uwa mbere n'uwa kabiri mu myaka 2 nyene kurikirana. Umwe 2005 uri 2006 niho bavuka. Hapo twa gatatu reta zaningoga nditoka. Nditoka Ibrahima reka mani bukoze tuyana tuvugana ukwezi wiki. Mani rinumira irareka naratevye itana undi muntu atazi n'ivyanje. Uwo mwana gatatu yipfuzina nk'icongereza. Hati Imana yagutse umuntu atazi icongereza ngo hewe ne wavuze ngo iki ne wavuze ngo iki wavuze ngo abana benshi ne ko nabivuze kwe ngo nawe ugamasi wawe gashahu ntaho nabwo itana nk'icongereza ngo nawe ntazi icongereza. Amen. Yesu ashimwe. Abarego mwarize musonza nk'emuye. Haleluya. Mwebabwiye umutamakazi icongereza atacize akamubwira ibyabaye haciye imyaka nk'itandatu. Mani rambaza ngo wakoze ibiki kuza kwidoga mwiyukaho ugakora ashaka kukwereka. Ntoya nari mbabaye gusa nanjye narakubabariye. Yesu ashimwe. Umakanya Yesu ndakwegere kuko umwijima ukobeje mw'isi. Ico nkeneye nukukwegera kugira ngo mvuge ijambo ryawe. Umanabwire navuye mu kazi
ndahetse ivy'agasinyi mubikureho, ivyo mwiga vyose mwige kuzura impwemu yera ariho. Haleluya, ndakunda mpwemu yera. Haleluya, Yesu ashimwe. Hari abantu bibaza ngo ko Yesu tuzinanye, ngo nta bantu ngo nubwo nkabatsitaza bose. Oya, nivyo ntawe ukundwa na bose, ngo kandi ntawe kwangwa na bose. Siko none, amen. Abaririmbyi baririmbyi, Yesu ashimwe. Nubuno hakanya nkejo cyo kuwa Mungu, nimba ariho nzobandi nubuno hakanya ikine mu ntore aba barembeje batsitaza. Iko nimba batora sa inge muce mwinumi Bibiliya ngo bakagenda bavunagurana. Yesu nadufashe. Nita naho kundwa na bose ni byukuri, ngo kandi wo kwamwa na bose. None n'umuntu asaga wizi hakiri kare kubera kukunda kwica aho hatangura. Wana uyu yizindukiye akuna hano hatanguranye kuri za ntebe z'iyika. Unakataza yacerewe. Urebe yacerewe we wizindukiye hakiri kare. Ngigwayo nawe kana. Nawe tutwara ingere mu maso muhinduka. Ngigwayo nawe kiyatira watsinutse ugomba aho nyene. Haragusunura. Nande kachama ndaho maso. Yawe wicaye y'abantu usuguma bose bavururiye bose. Satani ya naho mubaje mu muntu ngaca muhaguruka mukitahira. Amiga yo hari abahetse. Ariko bose bamaze gushavura bose. Bavururiye bose n'ibikoko. Namiga yabo ntahetse. Kandi nibaza gusabana imbabazi. Nibaza no kuja kwihana. Bazakwigumira uko nyene. Nero baca bitahira amiga yabo ntahetse. Nukwezi shimwe giya duhamagaye. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Arikamneho. Murubwoko bwatora nitwe. Mukoze korame n'abaherezi. Ihangagera. Inyego y'Imana. Bantu mwashitweho. Ngo mukwize ishimwe. Imana yaduhamagaye. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ntabwo kwishimira ry'Imana yacu. Ndakunda Yesu. Ndamusenga. Yongera ndasenga. Nari kwisonzesha n'umunyagice mutima isibiri. Ntarya ntanyuma. Amen. Kandi musi ndahebaga. Kunzi ndashika mu ijuru. Amen. Muri ko muranyumviriza. Yesu arahezake. Narageze ku rwego. Niyo nambaye impuzu bitajanye. Nkema ngira ati yosigwawe. Amen. Yesu ashimwe. Kwishimira ry'Imana yaduhamagaye. Sinzi umuntu gihe kimwe yangabi ipantaro ikayangana gose. Yarakayangana kwera umwarayingabiri kayangana. Ndayitahana muhira. Rero twe muhira rimwe ngira gahunda. Iyo mugore yaguze kanzo canke ijipo kubera n'umwigisha akazi. Nabwo ni sawa ambara turaberesha. Ambara waje ngaho naje ndakubwira ko abere. Nitegereza. Kumengo wabere. Nangena ndi musirana namba iyo pantaro naje cyenda yamba. Ndabisha nanje. Ubona gute? Ngo yachi iyo pantaro kwe. Ngo ni neza gose, ngo ni neza ni woraba, ngo ni sawa gose. Nhemati iyo sigwawe. Himane munakwiranye. Kura no munzu uriho. Amen. Uko dukwiye kwishimira yaduhamagaye. Yesu abahezake. Mwoza twakwishimira ry'Imana yacu. Mani bahezake. Imana igomba no kwihabwa icyubahiro biciye kuri wewe. Reka Imana gutabara Daniyeli ntibyari kwinanira. Eka yaramuretse aho bamutegera mu gusenga. Imana irinumira kandi Imana itabara bayo. Baramufata baratera mu bwoba. Imana irinumira mugabo asanganiye. Naho Imana yagomba iki? Yagomba ngo Dariyo nibwaca. Nibwaca. Anataka Daniyeli atayo. Ateyandika ngo hereye none mu bihugu byose ntwara nta Imana gusengwa atari Imana ya Daniyeli.
Amen. Yesu abahezaki. Yesu abahezaki. Uravyona na wewe. Ntabwo waravyona. Nuko dushimiye guhamagaye. Haleluya. Mbona bagire abanyeshuri. Malibisi nane mbwira undi gwaruka Imana ishimwe yarakoze. Iyo nkakitwa ndumugabo nobuzi ntahe. Iyo nkakitwa ndumugabo ntahe nose. Imana yamfashije. Nitwa ngira gasoresore. Amen. Kageragezwa hamwe yebwe. Muriko muranyumviriza. Yesu ashimwe. Ndasenga. Hagariye tedi munagwa ibisigo. Ngatara. Ndasenga. Uri munsi duhura mudayimani mubwiza. Ndamurabara cyara fomu karagenda kanigenda nsha usanira Jesu Yesu. Kokwe. Amen. Ndashima Yesu. Musima ndiko kazi ko bitaro ibujumbura nakora. Udutera umugore dutwara yaje. Aho twakorana bose. Ababwira ngo meyerve. Arabasomagura bose arabasomagura n'abakitwa barimo. Nanje mbandipanga. Wa Yesu. Mbandipanga ninakubona. Ayegereza mbona. Agomba shikire. Ndabitenda. Jende mukitwa. Na imechait. Yati yatwenga agenda. Osha. Yesu rakoze nakuremo tayi. Nagushimina uratepayi. Nasigaye ndumwe. Abandi bose batetse ndagacuna kokwera agenda. Mani baheza ki. Era tuyani tuko mwijuru. Nabo bavukiye mw'ishengero hari umusore wo kubona Imana. Amen. Ronde wa musi nawe ubona Imana ariho biwawe apaniye baso wawe. Amen. Mani baheza ki. Yesu abaheza ki. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe muri hangagera abantu bashiriweho kuko idishimwe ry'Imana yacu. Haleluya. Yesu abaheza ki. Mwemwe yirwara niba banditsa kubera impuzu gusa. Nanje nasiriwe gushwe idishimwe ry'Imana yanje. Mani baheza ki. Neka ingwani yo muri imyaka. Mundabwire bana bacu. Muri imyaka musenga Imana. Mbaye kubumganije mufise. Wage kwika parimete kari ngoma amafaranga. Amafaranga menshi nari kwa muganga. Hariya n'umuhamagaro. Kare sinebwe ngiye. Umuntu wese yokunda ivyisi yakarutisha Yesu. Yo bagize ingorane. Yesu nadutabara. Ko muri imyaka yanyuma. Muri imyaka yanyu ikibirengeye no kumenya Yesu ibisigaye ni inyongera. Mani baheza ki. Twebwe twashiriweho gukuza ishimwe ryaduhamagaye. Mani baheza ki. Matewe yaciye yandika ngo twebwe turi nk'amatara ku mpinga y'umusozi turi umuco. Abantu bose babona kubera twebwe. Ntibirakunanira gushinga intahe. Ntawe wananiwe. Twara gukuza ishimwe ryaduhamagaye. Mani baheza ki. Nje kukwinginga naho yo umwe gusa yo cyafata ingingo guhera umunsi uko abantu benshi bananiwe. Yesu adutabara. Abantu benshi bananiwe bazagura kuririmba waja mu mpemu kabona biteye ubwoba. Yesu nadufashe muri imyaka parange Timoteyo ngo bazoba bazabashusha gusa atananiri muri bo. Yesu adufashe muri imyaka bakundwa naho tuvugishwa naho zingabire cyane maduha ingabire yo gusesa ingabire atawutwinegezamo. Amen. Mani baheza ki.
ariko mweho haleluya mukwita ishimwe ry'abahamagaye Mana bahezagire mwumva munezereza Yesu muri imyaka musigaje kubaho Yesu arakwiye kunezerezwa muri biciye muri mwebwe haleluya Mana bahezagire kandi gume ndababwiye wogera iseke yo mw'ishuri mugabo ntugire iseke muri Yesu Mana bagire neza maze bisinja ahantu ahubwo mwabana muduhamagara abakozi b'Imana mugapfa kugira iryo muduhamagara mugenda bukebuke iyo tubabwiye ibintu mubishire mu ngiro ingaruka zibazegereye zaza uri atawuyaha ataco gikora Mana nibahezagire ariko tengaho ufashe ingingo imyaka wamaze amen myaka wamaze usamara bakuyora ku bitugu wiha utekereza bayora mikira cyo babite urendeka fata ingingo Mana bahezagire Yesu abahumugisha abana b'Imana barafise ikibaranga n'abagwaneza buzuye mpemu yera Mana bahezagire muze dukizwe neza Yesu ari hafi kurugi aya majambo y'Imana ayumvise mwese mukayakira Yesu abahezagire ninde nosengera ntawoza tukamufasha gusenga Imana wewe byane gushinga intahe neza nuze dukufashe gusenga Yesu abahezagire sinova noba mbaye umuhombo nangotse nova naguhamagaye nabangara yubusa nime twakwemangiye uzoza kuramene twagushingiye intahe uzoza kuraba ingene twavyitwayemo none rero umwami kuri nzambe taravuga mu rugamba harabaho kunesha mu rugamba harabaho kuneshwa ariko iyo umuntu adapfuye haba hakiriho ivyizigiro amen ndagushimiye twashizweho ngo dukwize ishimwe ry'Imana yacu none rero utwingingira kugira ingeso nziza mu mahanga hari iminsi bitugora mu mvugo bikatugora ya Mana mu kwishura mu mabanki bikatwanikira bikatunanira imbere y'abana bikanka imbere y'abo tubana bikatwagira imbere y'abavyeyi bacu n'abarezi bikanka imbere y'abanyeshuri bacu bikanka Mwami Yesu turi imbere yawe kuba mugoroba Yesu niyo mwanya wo kwihana niyo mwanya wo kwezwa harageze ko abantu bihana harageze ko abantu betwa uko bepejejwe ntatoraba umwami oya abapejejwe ntibatoraba umwami niyo mwanya wo kwezwa niyo mwanya wo kwihana niyo mwanya wo kwirimbura umuntu wese akirimbura akaraba katavyononye ingo Yesu ingo wa Mana numve ingo Yesu ingo muri twebwe naho yoba umwe afashe ingingo oya papa uwo nicura marayika bararirimba niko murinzi yavuze mu ryandimba 81 ku munyavyaha umwe yihanye n'ijuru baravuza impundu bakaririmba ndasenze Imana guhera saha ijwi ribwira abantu kwihana ntihore ijwi ribwira abantu kwezwa ntihore ijwi ribwira abantu kugoroka ntihore Mana ntihore wa Mana we ntihore urakoze ndagushimiye urakoze usigaye uhezagira abategekera bikorane uhezagira abatanya barushe bubatse ibintu byose Mana bagomba mu butumwa buvugwe naho umutima umwe gusa Mwami usuma amamiliyoni y'amafaranga y'umunsi mutima umwe ufashe ingingo yo kukunezera Imana urakoze usigaye tuguhezagira natwe mu izina rya Yesu amen.